yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko waba usesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire, bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishyikirizwa na televiziyo y'Uburundi. n'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Mu kiganiro mbungabunga nkugaburire c'uyu munsi tubashikiriza bimwe mu bikorwa vyaranguwe n'uruganda Fomi muri uku kwezi twaraye dutanguye kwa Kigarama, aho twovuga nko kuba Fomi yarakiriye mu nyubakwa zayo uwahoze arongoye igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo, aho yaraje kwirabira ingene uruganda Fomi rukora mu guhingura ifumbire ibungabunga isi ndimwa ikagwiza umwimbu. Muri uku kwezi nyene kwa Kigarama abanyeshure bimenyereza mu ruganda Fomi barimbuye irengarenga bariko barakorerako ubushakashatsi. Bamwe muri bo baraza kutubwira ico ubushakashatsi bagize bwashitseko, bongere batubwire n'ico ubumenyi baronkeye mu ruganda Fomi bagiye kubukoresha mu buzima bwabo bwa misi yose. Abarundi dufise inyishu ku bijanye n'ifumbire, nimuze tuyikoreshe uko abahinga babisaba. Abarundi mwese nimuze dukoreshe Fomi imbura n'ifumbire nziza. Abarundi mwese nimuze dukoreshe Totaza n'ifumbire nziza. Nimuze twijukire gukoresha Fomi bagara n'ifumbire nziza. Abarundi nimuze dukunde ivy'iwacu duteze imbere igihugu cacu catwibarutse. Ibibondo Burundi bw'ejo batubonereko akarorero keza ko gukunda ivy'iwacu. Uwatanguje Fomi nawe tumushigikire. Fomi imbura n'ifumbire nziza. Leta y'u Burundi yaratunganije kuva ku igenekerezo rya 5 na 6 Kigarama mu gisagara ca Bujumbura ihuriro ryahuje abagwizatunga n'amashirahamwe asanzwe afasha mu gisata c'ubutunzi. Iryo huriro ryatewe iteka n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye n'izindi ndongozi z'igihugu. Mu ijambo ryiwe ryo kugurura icese iyo nama, umukuru w'igihugu yahamagariye abanyamitahe kuyizana mu gihugu kuko hari ibisata bitari bike boshiramwe imitahe kandi bigatera imbere nk'uburimyi, ubutare n'ibindi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko leta arongoye yifuza gushigikira amashirahamwe mato mato kugira nayo muri kazoza azohave aba manini gutyo asahirize mu butunzi bw'igihugu. Mu mashirahamwe mu Burundi yitavye iryo huriro twovuga uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu Fomi. Urwo ruganda ruhingura ifumbire ikingira isi n'ibinyabuzima igatuma umwimbu wiyongera, rwari rwaserukiwe n'umuyobozi ajejwe ubushakashatsi muri Fomi Dr. Siridi Bizimana. Akaba tumenyesha ko Fomi imaze gutera intambwe mu bijanye n'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Duhejeje kwitabira ihwaniro rihuza abagwizatunga bo ngaha mu gihugu n'ava hanze na leta y'u Burundi kugira ngo leta y'u Burundi yerekane intumbero yambona kazoza y'ibihumbi 2040 y'igihugu cifashe n'ibihumbi 2060 y'igihugu giteye imbere. Muri iryo haniro rero kwa kugira ngo abagwizatunga bo ngaha mu gihugu nabo hanze barabe imigambi babufata kugira ngo batere iyo ntumbero ku buryo iryo hangiro tuzorishikako. Jewe rero nanaje nserukiye ikigo Fomi ntumwe n'ubuyobozi bukuru. Mu byo twashoboye kumva twabonye yuko ihinguriro Fomi ryamaze gutera intambwe mu guterera iyo mbona kazoza y'ibihumbi 2040 niyo y'ibihumbi 2060 kubera yuko twamaze gufata umurindi munini harakiri imyaka 5 mu gukora ifumbire yitwa Fomi ivanga ifumbire y'ikirundi n'ifumbire y'ikizungu. Iyo fumbire nk'uko mubizi ni ifumbire ituma isi yacu imera neza uko iminsi igenda irahaca ku buryo muri ico kiringo baduhaye tuzosanga isi y'u Burundi yaribwiye kandi imera cyane. Bisigura yuko ico gihe
tuzoheza tukaronka umwimbu ukwiriye, mbere tukaronka n'umusesekara dushobora gushora canke abenegihugu bashobora gushora, maze bakaronka udufaranga bikorako kugira ngo bakore indi migambi maze baterere iyo mbono. Sico conyene twabonye, twumvisemwo n'indi migambi, tubona yuko nk'abantu baguma biyumvira imigambi mishasha kugira baterere hambavu y'iyindi bari basanzwe bafise bashaka kujamo, kugira ngo ntibatereye honyene mu birya bisata bamaze gukoreramwo cyane cyane nk'ibi by'ifumbire n'uburimyi, mugabo baje mu bindi bahitubwiye. Kandi novuga icyumviro tuweza kugashikiriza abadutumye. Kubera uruhare ifise mu kugwiza umwimbu mu gisata c'uburimyi, mu gukingira isi ndimwa no kuyisubiza akanovera, FOMI irabandanya guhurumbirwa n'abarundi bamaze gukoresha ifumbire yayo, mbere n'abanyamahanga batandukanye. Mu kiringo c'ukwezi kumwe yarakiriye intumwa zivuye mu bihugu bitandukanye, zari zije kubera kugomwa akanovera k'ifumbire y'akarorero imaze kwerekana umwimbu w'akanovera, yatumye mu bihugu bibanye nka Tanzania bayihurumbira bakayikunda, ku buryo basaba ko hubakwa ihinguriro muri ico gihugu. Mu bashitsi bagendeye FOMI mu kwezi kwa Munyonyo na Kigarama, twovuga intumwa zaje ziva mu gihugu c'Ubuganda zirongowe n'userukira ico gihugu muri Tanzania, umuyobozi mwishikira w'ubushikiranganji w'uburimyi muri Madagascar, umugwi w'abagwizatunga bo mu gihugu ca Pologne, udasize inyuma urugendo rwagizwe n'uwahoze arongoye igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo. Uwo nawe yagendeye uruganda FOMI igihe yari mu Burundi, aho yari yitavye inama yatunganijwe na leta y'u Burundi ku bijanye no guteza imbere ubutunzi biciye mu guhamagarira abanyamitahe kuyishira mu bisata biteza imbere igihugu nk'uburimyi n'ibindi. Kurikira ibijanye n'ugo rugendo uwahoze arongoye igihugu ca Nigeria yagize ahari uruganda FOMI. Wari umunezero ntangere mwishira hamwe rihingura ifumbire FOMI, aho kwigenekerezo rya 4 Kigarama uyu mwaka ryari riramutse ryakira umushitsi w'iteka wahoze arongoye igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo, yaraje kugendera iryo shira hamwe. Agishika yakiranywe iteka n'umuyobozi mukuru w'ishira hamwe FOMI, ari kumwe n'abayobozi bakuru barongoye ayandi mashira hamwe asanzwe akukira urunani Itracom Holding, ariyo Itracom, Inkinzo, BCAB na Itrapake. Umuyobozi mukuru w'ishira hamwe FOMI amaze kumucira ku mayange ubuzima bw'ishira hamwe, yaciye amwereka we nabo bagendanye ireresi dondora ishira hamwe FOMI n'ivyo rihingura. Nk'uko iyo reresi bivuga, ishira hamwe FOMI ryatanguye ibikorwa vyaryo ku mugaragaro mu mwaka wa 2019, rifise intumbero yo guteza imbere igisata c'uburimyi bwo shingiro giterambere ry'igihugu mu guhingura ifumbire ifasha kugwiza umwimbu ikongera ikasubiza akanovera isi. Uruganda FOMI rukaba ruhingura ifumbire y'ubwoko butatu. FOMI imbura ikoreshwa ku bitegwa nka byose, kuko ari ifumbire itanga ivyunyunyu vy'ibanze igitegwa gikenera kigiterwa. FOMI totahaza ikoreshwa ku bitegwa vy'ibinyantete, ivyamwa n'imboga kugira ngo vyame neza. FOMI bagara ikoreshwa ku bitegwa vyamira mu kuzimu kugira bishore neza, hamwe rero n'ishwagara ikoreshwa mu ndimo kugira ngo ivure umururazi w'isi. Uwahoze arongoye igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo akaba mu ijambo ryiwe yarashimiye aranakeza cyane abarongoye ishirahamwe FOMI ku ciyumviro bagize cyo gushinga ishirahamwe rihingura ifumbire yemewe ku isi yose, ifumbire igwiza umwimbu igasubiza akanovera isi. Ati ko muriko murakorera no mu karere ka Afrika, ati no muri Nigeria turabakeneye kugira ngo muze dufashanye guhanahana ubuhinga bwo kubungabunga isi turwiza umwimbu. FOMI irahingura n'ishwagara yo mu ndimo. Iyo shwagara igwanya umururazi w'isi ndimwa, igakoreshwa hasigaye ukwezi kumwe kugira igikorwa cyo gutera gitangure. Abarundi mwese nimuze dukunda ivy'iwacu, tureke kuzenize kuko igihugu cyacu kirashoboye. Mu kwezi kwa Munyonyo naho FOMI yarakiriye umugwi w'abagwizatunga baje bava mu gihugu ca Pologne. Abo nabo bakaba bari baje kuraba ingene botsimbataza imigenderanire no gufashanya hagati y'amashirahamwe barongoye hamwe n'uruganda FOMI. Bagishika ari uruganda FOMI bakiriwe n'umuyobozi mukuru Simon Ntirampeba, arabasigurira ingene uruganda FOMI rukora ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu mu ntumbero yo gusubiza isakanovera hamwe n'ishwagara y'indimo ifasha kugabanya umururazi w'isi utuma itimbuka. Abo bashitsi barashimye kubona mu Burundi hari hinguriro ry'akarorero ryemewe ku rwego mpuzamakungu. Bakaba baremeye ko bagiye kuraba ingene bokorana kugira ibikorwa
bigende neza gusumba harimo kuronsa fomi ivyankenerwa ikura mu mahanga biboneka ku bwinshi muri Pologne. Our company i4Life company from Poland and Central European Chamber of Commerce amashirahamwe yacu i4Life n'ikigo c'ubudandaji ku mugabane wa Buraya yo hagati afise amahirwe menshi yo gukorera mu gisata c'ubudandaji muri Afrika. Aha twovuga n'imigambi y'uburimyi cane hamwe n'ivy'ubutunzi. Twebwe turiteguriye guhuza ayo mashirahamwe n'ishirahamwe Itracom Holding mu gutegura neza imigambi twokorera hamwe mu gisata c'uburimyi iwacu mu gihugu ca Pologne. Mu myaka iheze twari dufise ubukene bw'ifumbire yo gutabira imirima, ariko ubu iyo ntambamye ntayo tugifise. Ifumbire turayifise ikwiye, mbere dushobora no gusagurira kw'abandi duhereye no kuri ire twabonye ko ngaha mu ruganda rwanyu muyikeneye. Ico rero turashobora kugikorera ko tukayibaronsa mu gihe tuzoba twabiteguye neza tukavugana na Itracom Holding. Niryo rya mbere tuje ngaha mu Burundi kandi twizera ko atari n'irya nyuma. Uburundi n'igihugu twatangariye cane, igihugu ciza. Icadukoze ko cane n'ukuntu abarundi bakirana igishika, byadukoze ku mutima cane. Iciyongeye ko twagendeye ishirahamwe ryanyu, twashimishijwe cyane n'ingene mufata neza abakozi kandi mugakingira ibidukikije. Twabonye kandi ko igihugu canyu gifise ibintu kama gusumba ibindi bihugu twabonye. Other sides of Burundi, not only the capital city. Uruganda Fomi hambavu yo kwitabira ibikorwa vy'iyo nama ijanye n'ubutunzi rurabandanya gufasha abanyeshure mu bikorwa vyo kwimenyereza bisozera inyigisho za kaminuza. Mu kiganiro mbungabunga nkugaburire c'uyu munsi twashimye kugaruka ku banyeshure bariko bimenyereza mu ruganda Fomi ivyo bita stage mu gifaransa, aho baherutse kwimbura irengarenga ubugira kabiri bariko barakorera ku bushakashatsi. Nishemezwe Ange Kelia wo muri kaminuza y'Ingozi nomwe muri abo banyeshure aratubarira akamaro k'ifumbire Fomi ku gitegwa cirengarenga ugeranije n'ifumbire y'ikizungu yisunze uko umwimbu basanze wifashe. Ndi umunyeshure wo kuri Université d'Ingozi, nkaba naje muri ihinguriro Fomi kunonosora ubumenyi naronse mu ishure biciye mu bikorwa vya pratique kuri terre. Mu kiringo maze ngaha muri Fomi novuga yuko nungutse kumenya gukoresha umwavu ifumbire Fomi ku biterwa, kumenya gupima ingero z'ifumbire ya Fomi ku biterwa, cyane twebwe twakoreye ku giterwa cirengarenga. Rero narashoboye gutahura byinshi ukuntu ugenda urashirako umwavu bivanye n'igihe izo rengarenga ziba ziriko ziramara gushika ku rugero rwo kuzisarura. Nisunze umwavu twakoresheje, ifumbire twakoresheje ifumbire ya Fomi, twongera dukoresha n'ifumbire y'ikizungu muri zirya ziva hanze. Ariko ico nabonye n'amaso yanje nuko ifumbire ya Fomi ari nziza ku giterwa. Uwo munyeshure muri kaminuza y'Ingozi amenyesha ko ubumenyi yakuye mu ruganda Fomi agiye kubwigisha abandi mu ntara ya Javamwo. Mu kibano aho mbaye ico ngiye kubafasha nukubigisha ingene bakoresha ifumbire ya Fomi, kubera benshi hari usanga batazi igihe bashobora gushiraho iyo fumbire ku giterwa, canke ugasanga ntibazi ingero z'ifumbire bategerezwa gukoresha ku giterwa kanaka. Rero ngiye kubafasha kubimenya ndabereke, kuko ubumenyi naronkeye ngaha ku bikorwa vyo kuri tere ngaha mu hinguriro rya Fomi vyaranyigishije cane. Eka na Ishimwe Delphine wo muri kaminuza y'Ingozi nyene mu gisata c'uburimyi atuko igitegwa gikora cafumbijwe ifumbire Fomi usanga bitandukanye cane n'igitegwa cafumbijwe n'ifumbire y'ikizungu, ngo kuko coco kidaheza ngo gikure neza. Tumaze gutera irengarenga twararavye kungene zagiye zirakura bivanye n'umwavu twakoresheje. Twagerageresheje umwavu uva hanze be n'umwavu usanzwe uhingurirwa ngaha nyene muri Fomi. Turavye ingene ibiterwa vyacu twateye ingene biriko birakura, ibiharuro twabonye biratandukanye. Tugeze gusarura ifumbire ya Fomi niyo tubona yuko
igiterwa cyakuze neza kandi n'amagara yacu yifashe neza. Hambavu yabo banyeshure, iyo wegereye abarimyi bamaze imyaka irenga 4 bakoresha ifumbire FOMI, barashima kubona kuva ico gihe isi ndimwe yaragarukanya kanovera kandi n'umwimbo ukiyongera. Ico ndayishingira ko intahe aho usaruye ivyo uba wakoresheje iyo fumbire ya FOMI, uheza ivyatsi vyimeza bikaca biza, icanda ubu riraboneka, ikura suka riraboneka, umubebe uraboneka. Mu gihe revyo bitahora biboneka, bigaca rero bituma mbere na bamwe batunze ivyorogwa bito bito, inkwavu, imbeba z'ikizungu, baheza bagaca baronka ingene bahirira ibitungwa vyabo. Akanaga kura suka kiremeza yuko isi igoma ifise uburyohe hamwe n'iki niri canda muboniri naryo ngene riragaragaza aho riri yuko isi igifise uburyohe. Iki catsi citwa ikinyamwonga cyahora kiboneka bakiraza umwonga hamwe barima isuka imwe umwonga. Ubu rero caje kubwo umwavu uhari wasubiye kuzana uburyohe. Kubona uruganda FOMI ruhingura ifumbire abarundi n'abanyamahanga bagomwa ntivyizanye. Muri FOMI hariho ubuyobozi bujejwe gukurikirana ibijanye n'ubuziranenge bw'ifumbire ihingurwa, harimwo kandi no gukorana n'ibigo bijejwe ubushakashatsi nka Izabu hamwe n'amakaminuza, nk'uko bishikirizwa na Dr. Siridi Bizimana, umuyobozi ajejwe ubushakashatsi muri FOMI. Mfatiye ku bisata bisanzwe bigize buno buyobozi, bimwe twita ama service mu kirimi cy'igifaransa, novuga yuko ihangira rya no buyobozi ari gushikikira ikigo FOMI kugira ngo gikore ifumbire ya kanovera kandi nziza cyane. Ubwa mbere na mbere hoho no kuraba uko ibikoresho dukoresha bimwe twita ama matière première biba bikwize byangombwa atagasemba birimwo. Ubwa kabiri no guca turaba uko tumaze kubikoresha mu kujya duhingure ifumbire dusanzwe dukora, iyo fumbire ikwije ibyo tuvuga, icyo bita conformité. Bugira gatatu rero no gufashanya n'ibigo bijejwe ubushakashatsi mu gihugu, ari bigizwe na za kaminuza hamwe n'ikigo gisanzwe kitwara iby'ubushakashatsi mu Burundi bita leader mu gifaransa Izabu, kugira ngo tugerageze turondere ingero zo gufumbira z'ibiterwa birimwa mu gihugu cy'u Burundi. Rero murumva uko buno buyobozi ndongoye busanze bujeje ubushakashatsi, turafasha kandi n'abanyeshure basanze ariko baraheza ivyigwa mu bushakashatsi bwabo bwo guheza ivyigwa, bisigura yuko twumvise akamo k'umukuru w'igihugu yuko ibigo byose biri mu gihugu byogerageza bigafasha gushigirwaruka. Rero turabakira ngaha, tubarukiwe rimwe na rimwe na za kaminuza, mwashima kaminuza zo ngaha mu Burundi eka mbere na kaminuza zo hanze, turakira abanyeshuri bavuye hirya no hino, haba ngaha mu gihugu haba naho hanze nk'uko ndabivuze. Rero icyo tubafasha hanini nuko ubiravye neza ubumenyi baronka muri kaminuza usanga bufatiye kuvyo biga gusa mu mashure, mugabo bahauti genda murabe mu ikore ugasanga ntabyo bashoboye. Twebwe natwe rero turafata bwa bumenyi connaissance théorique mu gifaransa bafise, tukabashira mu bikorwa bimwe twita connaissance pratique. Nivyo rero tubafasha abanyeshure, kandi turamaze kubona neza yuko ibavuye ngaha bagenda bafise ivyishimo banezere cyane nivyo twafashije. Si mu Burundi gusa bakiranya akanyamuneza ibikorwa vyo guhingura ifumbire FOMI. Muri Tanzania, igihe FOMI yatangura guhingura ifumbire, umunezero wari wose mu ndongozi z'ico gihugu, uhereye ku mukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan. Umushikiranganje wa mbere wa Tanzania Kassim Majaliwa yabivuze igihe yagendera ahari uruganda Itracom i Dodoma hari mu mpera z'umwaka wa 2022. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia amefurahi sana kusikia angalau hatua za awali. Nilimjulisha kwamba ndazo taarifa kwamba kiwanda kimeanza uzalishaji.
amefurahi sana. Umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Samia Suluhu Hassan yaranezerewe ndamumenyesheje ko mfise amakuru ko uruganda rwamaze gutangura kandi yantumye kuri wowe usanzwe urongoye ishirahamwe Itracom kwashima kuba mwarazanye umutahe munini ariko kandi arakenguruka ku butumwa bwa mbere mwari mwatanze mwemera ko mugiye kugwiza umwimbu hanyuma no munsi ninamara kumushingira intahe kuvyo niboneye araza kwakira ugukenguruka kwawe ariko kandi araza kugushimira cyane bagenzanje ndongozi muri hano hamwe namwe bakozi ba Itracom kahise kuri uruganda kasiguwe neza n'abafashe ijambo imbere zanje jewe nashaka ndabaye igishinga ntaye cingene babonanye ubwa mbere n'uyu munyamitahe igihe Dr Samia Suluhu Hassan yarakira icegera cy'umukuru w'igihugu amaze kuronka amabanga yo kurongora iki gihugu yarantumye igikorwa kimwe mu gihugu cy'u Burundi cyo kuja kugendera uruganda kugira ngo nirabire ko turose by'ukuri umunyamutahe w'ubushobozi nk'ubwo bari bavuze naragiye kwirabira ku ruganda FOMI kugira ngo ndabe ibikorwa ko bihuye n'ivyo twari twabariwe aho kwari kugira ngo nshire mu ngiro itegeko nari nahawe na nyakubahwa umukuru w'igihugu Dr Samia Suluhu Hassan. Agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. FOMI rero ikaba imaze igihe iri ku kivi aho isanga abarimyi aho bari kugira ibigisha ingene bakoresha ifumbire FOMI udasize inyuma ishwagara y'indimo ifasha cyane mu kurwanya umururazi utuma isi itimbuka. Ferdinand Manirakiza ajejwe igisata cyo kumenyekanisha amakuru mu ruganda FOMI aratubwira aho wifuza kuronka inyigisho zijanye n'uburimyi ingero bakoresha mu gufumbira n'ibindi yo zisanga. Twagomba tubibutse ko ikiganiro mbungabunga nkugaburire mushikirizwa na radio televiziyo y'igihugu ari kiganiro mutegurirwa n'ishirahamwe FOMI iryo naryo rikaba risanzwe rifise ihinguriro risanzwe riduhingurira ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu kuva mu mwaka wa 2019. Rero ibikorwa byose bikorerwa mu ihinguriro FOMI mubikurikirana muri kino kiganiro mbungabunga nkugaburire ico naco mukaba mugishikirizwa imisi yose kuwa kane igihe c'isaha 2 zo mwijoro n'imisi yose kuwa mbere igihe c'isaha 11 z'umugoroba. Ikiganiro kandi mbungabunga nkugaburire mugishikirizwa na radio nkuru y'igihugu ku munsi wa kane igihe c'isaha 12 zo ku mugoroba no ku munsi wa Mungu igihe c'isaha 2 zo mu gitondo. Ibikorerwa mu ihinguriro FOMI murabikurikirana kandi ku mbuga ngurukana bumenyi aho twovuga ku rubuga YouTube wandika muri YouTube FOMI B TV FOMI ucusiga umwanya hagati ugaca wandika B TV aho ni kuri YouTube. Murakurikirana kandi ibiganiro vya FOMI kuri site web kuri wezi3 akaburungu FOMI akaburungu BI. Namba ibindi bihugu bishima intabire FOMI abahinga bo hakuno nabo hakurya bakaba barayisuzumye bagasanga FOMI yimbuka kandi kingira isi n'amagara y'abantu ni gikico tubuza kuyikunda no kuyikundisha abandi. Imana ihezagira Burundi n'abarundi murakoze. Yewe gufumbiza ifumbire FOMI nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamuseseka rugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bungabunga nkugaburire. Bungabunga nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro FOMI tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega.